Kingdom Life Community. Kaze mu gatima k'integuro zagutse za Kingdom Life Community KLC mu mfunyafunyo. Muri iki gihe ubwiza bw'Imana buriko buramanuka kwishengero. Kingdom Life Community n'umuryango uhambaye ubumbatiye ukuri ku bwami bw'Imana. Kaze mu nteguro y'inyubako y'ubwami bw'Imana muri Kingdom Life Community igice ca kabiri. Reka turabe integuro y'inyubako y'ubwami muri KLC. Mu gice ca mbere twarabonye ko KLC ifise integuro zimbitse z'impuhemu zifatanye n'ubuntu bw'intumwa. Inyubako yacu igizwe n'ibisagara bine. Igisagara ca mbere citwa inyubako yo gutororokanya. Igisagara ca kabiri citwa inyubako yo kugwira. Igisagara ca gatatu citwa inyubako yo kugenzura. Igisagara ca kane citwa inyubako yo gutunganya. Nimurabe ino sanamu turabona ivyo bisagara mu buryo bwubatse mu buryo bucapuye. Gutororokanya nico gisagara ca mbere. Ica kabiri ni kugwira. Ica gatatu ni kugenzura. Ica kane ni gutunganya. Ninde muri mwebwe agomba kubaka umutara w'amatafari muremure ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri c'amahera yowubaka ngo amenye yuko afise ayo unonosora? Luka 14:28. Igihe cose Imana ihamagarira umuntu kubaka umutara imutegeka kubanza kwicara hanyuma agaharura ibikoresho afise ko bizoshobora kuzuza inyubako yiwe. KLC n'umuryango utumbere kubaka ubwami bw'Imana mu mitima y'abera ngaha kw'isi. KLC igeze mu gihe co kwicara no kurimbura ko dufise ibizononosora inyubako y'ubwami. Iki gihe co kwicara no kurimbura KLC icita igisagara co gutororokanya. Reka rushiraho insobanuro y'amajambo. Mu gihe Imana izanye urugezo rusha ruza ruherekejwe n'amajambo masha rugatahura no gutahura gusha hamwe n'inkomezi nsha. Igisagara ni ijambo ridakunze gukoreshwa cyane mu mashengero ariko ni rimwe ryerekana umugeni w'ukuri arindiriwe n'umwagazi w'Imana. Dusomye mu vyahishwe Yohana 21 duhere ku murongo w'9 gushika ku 10 niho tubona ubushobozi bw'ijambo igisagara. Haza umwe wo muri bamarayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi zuzuye ivyago ndwi vy'iherezo. Avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke umugeni umugore wa mwagazi. Anjana ku musozi munini muremure ndi muri mpwemu. Anyereka umugwa canke igisagara gikuru wera Yerusalemu wururuka uva mu ijuru ku Mana. Muri KLC inyubako y'igisagara n'ubugombe bwazanwe n'Imana mu gatima ka KLC mu kwerekana ubwaguke bw'ubwami bw'Imana mu mitima yacu hamwe no gutegura umugeni wa Kristo. Mu nyubako yahirengeye muri KLC dufise inyubako z'ibisagara bine. Igisagara ca mbere citwa inyubako yo gutororokanya. Igisagara ca kabiri citwa inyubako yo kugwira. Igisagara ca gatatu citwa inyubako yo kugenzura. Igisagara ca kane citwa inyubako yo gutunganya. Igisagara kimwe kimwe cerekana urugezo rw'impuhemu. Dusomye muri Yohana 18:36 havuga ngo Yesu aramwishura ati ubwami bwanje subwo muri iyi si. Iyabo ubwami bwanje bwari ubwo muri iyi si abagendanyi banje baba bagwanye ngo simpabwe abayuda. Ariko noneho ubwami bwanje subwino. Kimwe mu vyo tugabako nukumenya ko ubwami bwa Kristo atari ubw'isi, si kibanza c'ubuvyara na politike y'isi. Inyubako yo gutororokanya. Reka dutangure ku nyubako yo gutororokanya. Gutororokanya ni igihe co gushira hamwe ivyankenerwa mu mitima yacu. Ni igihe co kwicara no kurimbura ko muri umwe wese afise ibikwiye mu mutima we kugira ashobore kubaka ubwami. Dusomye muri Luka 14:48 ninde muri mwebwe agomba kubaka umutara w'amatafari muremure ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri c'amahera yowubaka ngo amenye yuko afise ayo unonosora? Inyubako yo gutorokanya igizwe n'amatorezo afatanye aduzwa kandi akazanwa muri twebwe mu buryo bw'inyigisho. Amatorezo n'imvugo nsha igamije kwerekana ugukura kwacu muri Kristo no kumira kuco twakiriye. Mu nyubako yo gutorokanya dufise amatorezo atandukanye. Iya mbere turafise kuvayo
vayo. Iya kabiri turafise urufatiro remezo, ubwami n'imisi mikuru. Ubwa gatatu turafise umuryango w'ubuntu bw'intumwa. Iya kane turafise inkingi. Nimurabe kino gicapo cerekana inyubako yo gutororokanya. Turafise ubwa mbere kuvayo. Tuvuye kuvayo tuzoduga ku rundi rugezo rw'urufatiro remezo. Duhejeje urufatiro remezo tuzoduga ku gutunganya umuryango n'ubuntu bw'intumwa. Tuvuye kuri ivyo tuzoshikira urundi rugezo rw'inkingi. Urabona ko bitunganijwe mu buryo buboneka kandi butumbereye kwerekana inyubako GLC gamije gushira mu ngiro. Inyubako yo gutororokanya itorezo rimwe rimwe ryose rifise agaciro kadusunikira gusa n'Imana. Reka turabe inyubako igira kabiri, inyubako yo kugwira. Kugwira n'igihe cyo kurondera intama zazimiye no gukoraniriza abera hamwe kubw'umugambi uhambaye. Dusomye muri Nehemiya 5:13, maze nkunkumura umutamana wanje n'umuntu wese atazoshitsa iri jambo Imana izi mukunkumure mu nzu yiwe no mu vyiwe, azabe ari kwa akunkumurigwa asigare agaragara. Nuko ikoraniro ryose riremera riti amen. Araheza bahimbaza Uhoraho. Nuko abantu bagumya iryo sezerano. Nehemiya 5:13. Inyubako yo kugwira igizwe n'amatorezo kuba nk'imikuba isuriranya. Imikuba irasobanurwa mu nkomezi zidatangirwa z'amajuru anwana n'isi nk'uko umugambi wateguwe kuva amatanguriro y'isi. Iyo mikuba idushira mu gifuto c'itorezo remezo n'ihinduka rusange mu kubaka ihema rya Mose n'ubwiza bw'ingoro ya Salomo mu mitima yacu. Inyubako yo kugwira igizwe n'imikuba 5 mikuru kurondera zazimiye no gukoranya abera, ihinduka no kugumbira umugambi w'Imana. Ihema rya Mose, ubwami bwa Dawidi, ingoro ya Salomo. Nimurabe ikungene iki gicapo gitunganije. Inyubako nsha. Ubwa mbere tuzoduga ku rugezo rwo kurondera zazimiye no gukoranya abera. Muri iki gihe mu muryango wose wa KLC hazosukamo impwemu yo kuja kwamamaza ubutumwa bwiza mu bera bose, mu mashengero yose, mu mashirahamwe yose afatanye n'umugambi wagutse wa KS. Duhejeje tuzoduka ku rundi rugezo ihinduka no kugumbira umugambi w'Imana. Muri iki gihe urugezo rwa mbere ruzokomeza, hanyuma haci haza urundi rugezo rugira kabiri nk'umukuba. Ubwo nagonzo dusunikira kubaka ihema rya Mose mu mitima yacu, twubake n'ubwami bwa Dawidi mu mitima yacu. Ivyo bizoturongorera neza kuzana ishushanyo mu mitima yacu ingoro ya Salomo. Reka turabe inyubako ya gatatu yo kugenzura. Inyubako yo kugenzura ni igihe cyo kuraba ko ivyasabwe vyose twabishikije, kandi namwe ubwanyu niki kibabuza kugenzura ivyo kugororoka. Luka 12:57. Imana iriko iduhamagarira kugenzura ivyo kugororoka, kugenzura gufatanye no kuraba ibihe aho bigeze, kugenzura gukurikirwa no gutunganya neza ivyasabwe. Reka turabe urugezo rwa nyuma rwo gutunganya. Inyubako yo gutunganya ni urugezo muri KLC rwo gutanga raporo ya nyuma no kwitegura kwakira iyindi nyubako yisununuye iva mu majuru. Hazoba ikoraniro rishingiye ku gaciro kamwe n'urugendo rumwe muri Kristo. Maze Abisirayeli bose baragenda bava mu gihugu cose uhereye Idani ugashitsa i Betsheba, hamwe n'abo mu gihugu c'Gileyadi bakoranira Misipa imbere y'Uhoraho, bahuje inama nk'umuntu umwe. Uko niko bigiye kugenda mu nyubako za KS. Amashengero atandukanye, amashirahamwe atandukanye, abizera batandukanye, abasenzi batandukanye, avuga ubutumwa batandukanye, twese tuzokwinjira mu rugezo rumwe rw'inama imwe no gutahura kumwe, bitudugane imbere y'Imana mu gicapo cabonetse mu Bacamanza 20:1. Kuko ico gihe nzohindura amoko mbagire ururimi rutunganye, kugira ngo bose babone kwambaza izina ryanje jewe Uhoraho, bankorere bahuje inama. Raba uyu murongo mwiza cane
rwose waho CS igana. CS yiteguye guhagarara imbere y'Imana bari kumwe n'amashengero menshi n'amashirahamwe y'abizera menshi, abera indiri n'indiri bo mu bihugu vyinshi vyo kw'isi. Imana ibahezagire.